Yesu abahezagire. Hanyuma ishengero ry'Igishiya ryatumye indasho n'abandi bose bari bazi ko tuzoza ngaha mwakirizo ndasho. Hanyuma tudatevye uko bavuze bati harakeye kandi harakeye nyene. Turabe mu gitabo c'abami ca Samweli ya kabiri. Samweli ya kabiri turabe ijambo ry'Imana. Igice c'icenda. Hanyuma turanezerewe twese nguko namwe ishengero munezerewe natwe turanezerewe kubabona. Mbega sivyo? Musome Dawudi yibuka urukundo rwa Yonatani. Bukeye Dawudi mwabonye. Bukeye Dawidi arabaza ati mbega hari usigaye mu muryango wa Sawuli kugira ngo ndamugirire neza kubwa Yonatani. Maze hari umukozi wa Sawuli yitwa Ziba, nuko baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati ni wewe Ziba? Abategomeye ni jewe Ziba umusavyi wawe. Umwami aramubaza ati mbega mu muryango wa Sawuli ntawoba akiriho ngo ndamugirire neza kubw'Imana? Ziba yishura umwami ati hariho umwana wa Yonatani amugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati abahehe? Ziba yishura umwami ataba kwa Makiri mwene Amiyeli Elidobari. Maze umwami Dawidi aratuma bamuzana bamukuye kwa Makiri mwene Amiyeli Elidobari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani umwuzukuru wa Sawuli arenguka imbere ya Dawudi yicisha bugufi aramwunamira. Maze Dawudi aravuga ati Mefibosheti, nawe aritaba ati sabwe. Dawudi aramubaza ati mpore nacutinya ko ntazobura kukugira neza ubwa so Yonatani, kandi nzogusubiza amatongo yose ya sogokuru Sawuli, kandi uzohora urira ku meza yanje na ntaryo. 13 urayereko. Nuko Mefibosheti aba i Yerusalemu kuko yama arira ku meza y'umwami, kandi yari amugaye ibirenge vyombi. N'aya majambo y'Imana. Muri aya majambo y'Imana dusanga umuntu yagize urukundo runini cyane. Hanyuma uyu ni umwami Dawidi. Umwami Dawidi twese turabizi ingene uyu Dawidi yanswe cyane na Sawuli umwami. Aramwanga cyane, agomba kumwica. Kandi cyatumye amwica, agomba kumwica nuko abantu b'abagore bama bamushemagiza avuye mu ntambara. Murazi yuko uyu Dawidi ari umuntu akomeye mu ntambara, nkuko yahora ari umwungere akaka ibikoko bitwaye
intama akabizaka, hanyuma akanigana n'ibikomeye cyane. None rero yatumye asigwa amavuta ngo abe umwami, hanyuma agenda kuraba iby'ubwami kwa Sawuli. Sawuli amaze kumubona aramukunda, ariko bidashemeye. Ariko Yonatani umuhungu wiwe aramukunda cyane, aramukunda akimubonye aserutse, aramukunda bihebuje. Hanyuma ari umwana wa Sawuli, rero aramuha inkota n'umuheto n'umukanda wo kwambara kugira ngo izomufashe mu byo azokora. Hanyuma ahora aja mu ntambara, avuye mu ntambara abagore bakamushemagiza, bakamuririmbira ngo Dawudi yishe inzovu, undi nawe avuga yuko yishe ibisanzwe. Hanyuma rero ibisanzwe rero bya Sawuli yabyumvise agira umutima mubi w'ukumwana, bituma arondera ingene yomwica kuko ashemagijwe kuruta we. Bituma rero yavuye gutabaruka amushemagiza, nuko atereka uwo mugabo nta kindi gisigaye n'ingoma, ibindi byose arabihwanije. N'uwo mushobora rero n'uwo mwica. Umwana nawe yaramaze kumara imyaka 5 avutse, aca aramugara ibirenge byo. Rero kubera Yonatani yakunze Dawudi nawe arabyibuka amaze kuba umwami. Hanyuma urumva umwe ngo yishe ibihumbi, ariko we yishe inzovu. Ariko amaze kumva iryo jambo, Satani yinjira mu mutima wiwe, yamamubona ari ahantu hose akagomba kumwica bikananirana. Uhoraho akamuzigama, akamuhungabanya. Ariko Dawudi amaze kuba umwami, aribuka icyo Yonatani yamukoreye, aribuka ingene yamubonye akamukunda cyane, undi nawe akama murondera ngo amwice, ariko akamubwira ingene yomuhunga. Hanyuma umunsi umwe amusanga naho yihagaritse umwami, aratwara igice cy'impuzu yiwe. Amaze gushika ahantu habona, aca aramubwira kuko hariho n'abandi bagira bati noneho
kumubonye akabero numwice. Undi ati ntibishoboka ko nica umuntu yasizwe amavuta. Hanyuma acaramwereka ico gice c'impuzu yahimbuye. Acagira ati mwasi ni jewe rega, we ntiyanyanka, yakagomba kunyanka bayanyishe. None rero ati wagahungu we, nukuba umwami uzoba umwami, kuko yamubonanye urukundo n'abamwami. Hanyuma mu ijambo rikuru ni ijambo ry'ubumuga. Uwo Mefibosheti yaramugaye amaze imyaka 5. Umurezi wiwe yaramukorokanye hasi, aca amererwa nabi ku maguru, aca aramugara. Ariko amaze kuba umwami arahamagara ikoraniro ati ndangira umuntu yoba yarasizwe na Sawuli canke na Yonatani, ndamugirire neza kubw'Imana. Muca mwumva rero yaratinya Uhoraho cane, ati si kubwanje nomugirira neza, ariko ngomba kumugirira neza kubw'Imana. Aca baramubwira maduwa, hariho umuntu yahora murera yitwa Ziba, none uwo mwamagaza Abiyezebuli. Baca baramwamagaza araza. Hanyuma ashitse rero yaramuzanye, ariko imbere yabo Mefibosheti amaze kubona Dawudi yari afise ubwoba bwinshi. Ariko Dawudi amubonye ati ntacutinya, more nzokubwira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzokubwira neza n'amatongo ya sogokuru Sawuli nzoyagusubiza. Uwo rero Ziba yari afise abahungu 15 n'abamukorera 200. Aca bategeka ngo badohora bamukorera, badohora bamuzanira indya, kandi indya ziva mw'itongo ryiwe. Aca aravuga ati uyu Mefibosheti nawe azohora arira ku meza yanje na ntaryo. Imana ishimwe cyane. Ati na ntaryo azokwama arira ku meza yanje. Hanyuma rero abo bose barataha, ariko ijambo rikuru ni urukundo rwa Dawudi umwami. Natwe niko twakunzwe n'uruta Dawidi, ariwe Yesu Kristo umwana w'Imana. Some mu gitabo cya Yohana, urumva kwitegereza ikintu c'ikimuga, agaca avuga ngo azohora arira hamwe nawe, kandi nawe ari umwami wazokwama ku meza yiwe. Some Yohana 3:16 turabe uruta Dawudi ico yakoze. Uko urukundo Imana yakunze abari mw'isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, umwizera wese ntazopfe rubi, ariko azohabwe ubugingo budashira. N'aya majambo y'Imana, aya majambo y'Imana agereranywa nuko twende kumva ya Dawudi urukundo, ari ubundi aruta Dawudi ariwe Yesu. Uyu
yaradukunze cyane, aratwigura ku musaraba i Golgota, ahowe ibibi byacu, ibigabitanyo byacu. Ega na twebwe twari tumugaye, nta n'umwe muri twebwe ataramugaye, ariko twese yaradukuye ku bumuga. Wihane wese yaravuye kubwo bumuga bwo mu mutima, ibyaha yarabidukuyeko. Uyu Dawidi ntiyabanje kuraba ubwo bumuga, yaritegereza ubwo bumuga bwa Mefibosheti akabubura, kuko bwatukwa n'ijambo ry'urukundo. Hanyuma rero aremera, bajana i Yerusalemu ku murwa mukuru. Dawidi niho yaba, na Mefibosheti niho yaba, kandi aba ku murwa mukuru i Yerusalemu. Rero ibyo yarya nibyo yarya nawe, ibyo Dawidi yarya nibyo Mefibosheti yarya, ibyo Dawidi yanywa nibyo Mefibosheti yanywa. Yamufashe neza cyane. Jambo ry'Imana riratubwira ngo urukundo rupfuka byinshi. None rero umunsi umwe natwe tuzokwicarana na Yesu, hanyuma tuzorira na twebwe ku meza, tunywere ku meza, turi kumwe n'umwami mw'ijuru. Twone tuzoba i Yerusalemu, tuzoba turi mw'ijuru. Usome ijambo ry'Imana ryashoye Yohana 3. Ryashoye Yohana 3 ku murongo wa 21 avuga ngo, unesha ndomwa kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje yicarana na Data ku ntebe yiwe. Imana ishimwe cyane. Unesha, mbega azoba anesheje iki? Ibyaha amageragezwa, ingorane zose zituma umuntu yosubira inyuma hagati byizerwa. Ariko ngo unesha nzomwa kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nk'uko na jewe nanesheje yicarana na Data. Isomeyo Luka 22 kanje ameza. Luka 22. Luka 22 turari ijambo ry'Imana icyo riturangira ku murongo wa 30. Ndababikiye ubwami nk'uko Data yabumbikiye, ngo muzorire munywere ku meza yanje mu bwami bwanjye, kandi uzokwicara ku ntebe z'icubahiro, mucire imanza imiryango y'Abisirayeli uko ari 12. N'aya majambo y'Imana, aya majambo y'Imana rero natwereka ingene abantu bihanye, abantu bapfuye ku cyaha ngo babeho ari abagororotsi. Icy'Imana icyo Kristo Yesu ngo ababikiye, abwira abigishwa biwe ngo ababikiye ubwami nk'uko Data yabumbikiye. Erega turabikiye ubwami. Imana ishimwe cyane. Nibanga rihishijwe, ariko igihe kimwe rizohishurwa. Nk'uko Mefibosheti yinjiye
ahantu hatinyitse ibwami. Hanyuma uyu mwami yaramwitegereje ntiyabona ubumuga bwiwe. Natwe niko yaduhariye, yarabe byatwakoze kuko tuvyemeye, duca turaharirwa, none turabagororotsi. Imana ishimwe cyane. Wifuze kuba umugororotsi, umwami Yesu akubikiye ubwami nk'uko nawe yawubikiwe amaze kunesha. N'aya majambo y'Imana niyo numvise mu mutima. Natwe tunezerwe, tugire ingomezi zo mu mutima, ntihagire usubira inyuma, ntihagire utivyizerwa. Turabika ubwami. N'aya majambo abayumvise Imana iturezagire twese. Amina. Mwami Imana yacu uhoraho, turagushimiye, turagukengurukiye cyane. Hezagire ishengero. Ababa baragutaye bagaruke, ababa bafise mwami ugukekeranya babivemwo. Turagushimiye mwami, abari mu byaha babivemwo, bakire ubwo bumuga bafise. Turakoze kuvyemeye, dusenze ku bw'izina rya Yesu. Amina.